ngahe wacu twakuze twumva ko umukenyezi ari narugo, ko umukenyezi ari umuzezwa nzu. Aha nyene duca twumva ko umukenyezi afise uruhara rudasanzwe mu buzima bw'umuryango. Ngahe wacu ibintu vyagiye guhindura ishusho igihe umukorona aziye agaheza akadutsindagiramwo imigenzo yiwe tutari dusangiye. Imana ikire mu mukenyezi yari yamuhaye ubutumwa bwo kuba umufasha w'umugabo, ari naco gituma hari impore mu miryango. Bagabo rero n'abakenyezi mubimenye neza, umugabo n'umugore ni magiriranire. Umugore arafise uburenganzira ku vy'umugabo wiwe nk'uko umugabo afise uburenganzira ku vy'umugore wiwe. Nico gituma mbere urugo ariko shingiro rya mbere ry'igihugu nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Umugabo n'umugore wiwe bagize umwe nk'uko umuryango ari umwe. Uyu mwaka duhuye muri ikoraniro ry'abakenyezi kugira ngo dukeze uburenganzira bw'umukenyezi, mugabo tutibagiye no gushimangira ku vyo ategerezwa, kuko nawe afise uruhara rukomeye mu buzima bw'igihugu. Uno munsi usanga abarundi benshi bavuga ngo ni umunsi mukuru mpuzamakungu w'umukenyezi. Mugaje mvuga nti ni umunsi mukuru mpuzamakungu w'agateka k'umukenyezi, kandi ivyo bintu ntibisa. Twebwe ngahe iwacu rero kuri ivyo bijanye n'agateka duhiriwe duhishije, kuko mu mico n'imigenzo yacu umukenyezi atigeze asigara inyuma. Ivyabaye canke biba mu ngo bihungabanya agateka k'umukenyezi ni icaha kitosasigwa indava. Kuva kera na rindi umukenyezi yamye ari umuntu wo gukingirwa, kuko yama afise vyinshi bimuhanze mu rugo.